na yasubiriye kandi kwandika kuri uyo murimvyi nyene Big Fizzo. Ni ibintu yanditse bidahesha icubahiro uno muririmvyi wacu Big Fizzo ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusangi, aho yafashe ifoto ya Big Fizzo ashize inyo hejuru, ico bita inyo ayishize hejuru, aca yandika muri post yanditse cavuga ati guma ujya umunyenga gumako ngo guma matako ngo kwa nini mimi niliyeimba hivyo ngo izishaje bazibage bientôt c'est Pâques. Urumva biraboneka neza yuko yavyanditse ejo kuko buca ari Pâques. Pâques nakaba Yes, akoresha umwanya utorafite subscribe kuri Flip GTV kuko uzohava usanga wahomvye byinshi cyane kuko iyi Buja Flavor irameze neza kabisa. Ni inkuru tukuzaniye tumaze iminsi tubona abenshi birengagije, ariko no musi tuvuze ati reka tuyigushikirize yo mukunzi wa Flip GTV, cyane cyane wewe umaze gufyonda subscribe ukagira na like ku biganiro vyacu, ugakunda kugira nico bita commentaire, ukaba waramaze no gufyonda kuri kaga kengeri kandi gatuma notification igushikira kare, uba mu bambere bo kuraba ibikorwa vyacu, ibikorwa vy'abana b'igihugu, ibikorwa vy'abaririmbyi bacu muri rusangi ba Buja Flavor. Yesa ati uyu munsi rero ni giki tugiye kugushikiriza wo mukunzi wacu. Reka tumira amateka toyi kuko twomanza gutwenga, ariko si ibintu bitwengeje cyane, ahubwo ni ibintu binababaje buke kuko nico bita insolite. Ni insolite ku muririmbyi Big Fizzo. Amazina yo kuritwa Mugani Desire, ariko izina ry'ubuhizi yise Big Fizzo. Ni Big Fizzo rero gushika ubu tumuzi neza yuko abarizwa mu gihugu ca Tanzania, aho yashikiye mu hoteli izimvye cyane, hoteli ikaze cyane. Ariko amakuru tugenda dukura hirya nino batubwira neza yuko Big Fizzo ari karajya ico bita ifaranga. Ndakubwira ati kugifaranga n'amaposti hirya nino tuguma tubona ari karana inzoga, ari kara imfungurwa zikomeye cyane, ariko n'abantu batandukanye cyane, aho ubona abaririmbyi benshi ba Dully Sax, ba TID, ba Jose Chameleone bashitse ku murabo uyu muririmvyi wacu Big Fizzo. Ati rero izo insolite ni nyabaki. Ni posti dorutse kubona ya Ismail Niyonkuru, numugabo yahoze akorera ngayi wacu mu gihugu cy'u Burundi, yitwa Avec Ismail Niyonkuru, aho abarizwa mu gihugu cya Bufaransa, aho bita muri Mayotte. Nati Avec Ismail Niyonkuru yasanzwe yahoze akorera ku radio ya RFM ngayi wacu mu gihugu cy'u Burundi, ariko ubu akaba barizwa mu gihugu cy'u Bufaransa, aho bita muri Mayotte, aho akunze kugaragara cyane mu bintu vy'ama insolite vyabaye ku baririmbyi bacu, akora ico bita guponda, agatukana kabisa, agatukana, aho twabonye twereka iyo foto muri kubona ngaho igaragaza ku ruhande rumwe tubona umuda wa Big Fizzo, ahandi twabona hepfo mu buhinga bw'ivyuma bitameze neza, aho yaciye yandika ati dudu la yuyu. N'umuntu akunze kugaragara yandika ibintu vyinshi cyane kabisa, amajambo menshi y'ubuswahili nkuko benshi bamuzi nk'umuswahili, ariko no munsi akaba yandikiye akaja utujambo tubiri gusa ati dudu la yuyu, tukaba tutazi natwe icyo gisigura, ariko hariko ama emoji yo gutwenga, biraboneka ko ari ibintu bitwengeje. Kundi ruhande tukabona yasubiriye kandi kwandika kuri uyo murimvyi nyene Big Fizzo. Ni ibintu yanditse bidahesha icubahiro uno muririmvyi wacu Big Fizzo ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusangi, aho yafashe ifoto ya Big Fizzo ashize inyo hejuru, ico bita inyo ayishize hejuru, aca yandika muri post yanditse cavuga ati guma ujya umunyenga gumako ngo guma matako ngo kwa nini mimi niliyeimba hivyo ngo izishaje bazibage bientôt c'est Pâques. Urumva biraboneka neza yuko yavyanditse ejo kuko buca ari Pâques. Pâques nakaba ari Pasika, mukaba abakristo baca bavyibuka, baca bibona neza. Isa uyo Ismail Niyonkuru rero arakunze kugaragara cyane, ariko aratuka abaririmbyi bacu b'abarundi kenshi, aho basatwi akunda kubatuka ba Mr Champagne bande benshi arakunda kubatuka cyane.
ku rundi ruhande tuca tubona uwitwa Edison Ndayahoze aho yanditse ati Mugani Desire aka Big Fizzo kumengo vyari vyagoranye gato mu buhinga bw'ivyuma my name is sinzoceceka. Yafashe iyo foto nya Big Fizzo aho imwe Ismaili yatangura kwandika acafata ayishirako akantu nyene kerekana aho hantu ariko aravuga ati mu buhinga bw'ivyuma acarandika ko neza ati sinzoceceka. Kuri ndi ruhande turabona izindi post nyinshi cyane aho tubona ifoto ya Big Fizzo aho yari muri tournage y'indirimbo baririmbanye na Adojo San aho twabonye undi yitwa Terisat Marshal yandika ngo ni mubi bamutazira igiki acaratwenga acandika ati jewe ndamutaziriye runyo weho. Ni ibintu n'amaposta atwengeje cyane atwengeje aho ubona neza yuko bariko baratyoza umurimvyi wacu Big Fizzo. Kuri ndi ruhande cha tubona ayandi mafoto aho Ismaili niyo nkuru nyene yigeze gufata ifoto iri muri iyo ndirimbo nyene ya Dojo San. Ni indirimbo yagaragayemo ibintu by'ibishegu cyane aho vyavuzwe neza yuko indirimbo izohava yugagwa aho Big Fizzo yerekanwe mu mutwe wiwe umengo hari uruhande rumwe rutarimwe imishatsi. Iki akaba ari ikintu benshi batari bazi kuri Big Fizzo ariko no munsi nka twebwe nk'abasesanguzi turatwara kibonye iki kintu turavuga ati nicyo kwijana. Ni Big Fizzo rero twovuga yuko gushika ubu afise ubuhanza natu kibazo ca twibaza ati ni wa mugani babandanya bavuga bati iyishaje bagwe canke ni ya myaka itanyegezwa. Yari koresha umwanya kugira ubandanye ukoresha umwanya nkatwe tujane nibihe kuri microphone aho tuvuga duti ibintu ntivyorangirira ngaha. Reka rero tubandanye tubatumira gukurikirana ibikorwa vya Flip TV mubandanya muna dukurikirana turabakunda cyane. Ciao ciao.